Amahoro cyane ni Guardianti di Nestor. Uyu munsi na shaka ndabereke kimwe mu bintu kenshi abantu dukunda gukoresha. Turazi neza ko twese dukunda gukoresha social media. Turakoresha Facebook, turakoresha WhatsApp, turakoresha Gmail, Yahoo mu gukoresha no kuvuga mu kurungika amadone canke mu kurungika ibintu bisanzwe ndetse no kubikaho ibintu dusanzwe dukoresha mu buzima bwa misi yose. Facebook ni ikintu gikoreshwa cyane. Ndabereke iyo turiko turakoresha Facebook turashiraho ama information menshi, turashirako ama contact yacu, turashiraho ama email address yacu, turashobora meme no ivyo bita share location. Urashobora kubura ahantu ugasharinga ugapartager location yawe maze abantu bakabona aho uri. Ariko ivyo byose nubwo tubikora hari ikintu kimwe tutiyumvira. Hariho tool imwe, ama tool menshi bashobora gukoresha hackers bashobora kudetermina bagashobora kubona information za bakanadetermina n'ahantu uri. Byanashoboka bakanashobora no gukoresha izo information baronse mu gushobora pirata hackinga Facebook yawe, bagashobora kuronka password yayo maze bakinjira muri account yawe bakayihindura uko bashatse. Abantu benshi murakunda kubona ufise nka Facebook account yawe ukasanga modo passe wayibagiye cyangwa modo passe yawe ntukiyibuka, ukagerageza kwinjira cyangwa ugasanga wari uyibuka ariko ukagerageza kwinjira bikanka kumbe modo passe yawe undi muntu yayitoye ariko arayikoresha. Ivyo birabaho. Rero ibi ni imwe mu nzira bashobora gukoresha kugira ngo baronke Facebook ya. Imagine nk'ubu jewe uri umugenzi wanje kuri Facebook, ndashobora gukoresha tool bita open source information Facebook. Iyi tool ikikora igira icyo bita collect des informations zivuye kuri Facebook account. Yes, this tool can gather information from your Facebook account. So ngoma ndabe kuntu ikora, kuvuga imeze gukurikira. Yitwa na tool bita open source information Facebook. Kuvuga ngerageje kugurura uko ibimeze. Okay. No kuvuga ngomba kuyiransa mwayinjiramo, gerageje kugira help. Murabona ama command nshobora kugira, ndashobora kugira get data, canke get info, canke dump id, dump phone, dump emails. Ibi ni ibintu nshobora kugira maze nkabironka. Dufite nk'ubankarorero ndashobora nko kugira get info ndashobora ko mfise username ya Facebook y'umuntu kanaka, nkaca nkoresha no command get info, nkaca nshiraho iyo username ikashinyereka information y'uwo muntu yose. Ndashobora bwa mbere kugira ngo ndonke rero aya username y'abo bantu, ndashobora gukoresha no command bita dump id. Iyi command cikora yanyeretse information zose aho no kuvuga z'abantu nsanze bari kuri Facebook, arabagenzi kuri Facebook. Uba muri cyo gihe ninjya jangira ls nachanja muri output nkaca nugurura iyi text ngaha. Dufite akarero reka nkoreshe nano nestor_id_id.txt. Murabona aya ntuze ama id natoye, murabona ni menshi cyane. Ikindi kintu nshobora gukora, ndashobora kugira icyo bita dump phone. Ngira dump phone ikigerageza gukorekta ama numero
telefone y'abantu bose. Dufate nk'uyu yitwa Noel Clark, nomero yiwe niyo uwitwa Alilo Willy Ben Musa, n'umugenzi wanje kuri Facebook, aho yitwa Pietros Navret Agaba. Aba bantu bose iraza kugerageza inyereka ama numero de telefone, kuvuga umuntu mvise numero de telefone yiwe ndashobora gukoresha tool bita phone infoga iyo numero de telefone ikama information nyinshi, ikama aho uwo muntu ari, ikanyereka location yiwe. Ivyo rero ibintu abahakazi bashobora gukoresha. Mabona ngaha iraza kudetermina ama numero de telefone yose ari muba ami bose, muba friend banje bose ba Facebook. Iraza gukorekta ama numero de telefone yabo. Nukuvuga ntibikeneye ko ninda kubarondera ngo nakango numero de telefone yiwe ngo ni no. Iyi tool yonyene iraza gutora ama numero de telefone yakira muntu wese asanzwe ari umugenzi wanje kuri Facebook. Maze kubaho rero mfise nukuvuga numero de telefone y'umuntu, nkaba mfise kandi nico bita ID ya Facebook yiwe. Ndashobora bwa mbere gufata iyo ID yiwe, nukuvuga ID yiwe nico kimwe na username. Nkashobora gufata iyo ID yiwe nkagira ico bita brute force, kugira ngo nshobore gucrackinga mode of pass iyo Facebook yiwe. Orama uti akora brute force ni menshi muri Linux, umuntu ashobora guteshaje n'ayandi akayakoresha mu kugira ngo ushobore gucrackinga password ya Facebook account y'umuntu. Murabona yuko ino uti ishobora gukora ibintu bitari bike. Rero the hackers bashobora kuyikoresha mu kugira icyo bita collected données yawe kuri Facebook account, bakaronka ID. Bamaze kuronka ID bashobora gukoresha brute force mu gushobora gucrackinga password yawe. Iyo password yawe nayo bashobora kuyikoresha kuri Facebook. Canke iyo umuntu asanzwe afise ID ariyo username ya Facebook, biroroshe naho woja kuri Facebook manuellement urashobora guhindura password y'umuntu. Mu gihe usanzwe ufise Facebook bambe nimero yiwe, izi nimero ya telefone cyangwa ufise email, ibi navyo turashobora kubironka dukoresheje no utinyene. Murabona nga dump email, irashobora gucitwereka ama emails y'ama contact ya Facebook y'abagenzi banje bose. Ni kuvuga iyi get data igerageza gukorekta ama information y'aba friend banje bose bari bo kuri Facebook. Ama info get info ndashobora guspecifya umuntu umwe nkaronka information ziwe. Get ID igerageza dump ID ama ID ariyo ma username ya Facebook. Dump phone niyo yitiko turaperforminga ngaha, baza gufata umwanya inyereka ama numero de telefone y'abo bantu. Ama get email nayo dump mail igerageza kuma ama emails address y'abantu bose bari kuri Facebook. Murabona yuko ino uti novuga nti irakora ibintu bitari bike kuri Facebook account. Abantu benshi kenshi rero usanga bafise Facebook account, mu mwanya muto ugasanga zabaye pirate, ukibaza ati Facebook account yanje yabaye pirate. Meme naho butibuka mode pass bashobora kuyipirata, ukazosanga Facebook yawe iriko irakoreshwa n'abandi bantu, ukimvira ati Facebook yanje nayikoresheje ryari nayihaye nde, cyangwa nigeze kwiconnecta ku machine cyangwa kuri telefone sinideconnecta, byagenze gute, nabikoze ryari. Kumbe n'aba hackers bashoboye kugirane kugathering information zawe, maze bashobora kuronka ukuntu ba cracking password bakoresheje brute force tools. Ivyo rero birashoboka. Nkaha urabona abagenzi banje bose ndashobora kuronka, abagenzi banje kuri Facebook ndashobora kuronka ama contact yabo, ndashobora kuronka email address zabo, ndashobora kudetermina location zabo nkoresheje ino tools. Murabona yuko the hackers bashobora gukora ibintu byinshi bakoresheje our social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram. Ivyo byose ni ibintu tuzogenda tubona, nzogenda ndabereka ukuntu biri vulnerable n'ukuntu bashobora kuvyataka. Kwikingira rero, umuntu acikingira gute, how to protect from those attacks. Ikintu cyambere cyo gukora
ni ukugerageza kuraba Facebook yawe yuko itagizene kuko Facebook iyo hagize umuntu ahindura mode pass baraguha notification, ukaraba muri notification bwa mbere ko ata changement ya mode pass yabaye. Ico ni cyambere. Ikindi gira kabiri, iyo Facebook iconnects ahandi hantu kwindi appareil canke email yawe, address email yawe igakoreshwa kwindi appareil, baraguha notification. Ivyo rero no kubiraba, iyo ubibonye ucuhindura ningoga Facebook password canke Gmail yawe password, ukacubihindura ningoga kugira ngo ntibashishikara babikorera, kuko bihinduye ubu baciye nk'intege, nova no kubaca intege, kuko mu nyuma kugira babitore byongera kubafata kandi kanya. Hama mugakoresha kandi n'ama password are stronger kugira atoroshe kugira brute force. Uti yo gukoresha way yo gukoresha brute force iratuma iba yoroha mu gihe wakoresheje mode pass yorosha, ariko iyo wakoresheje mode pass ikomeye irimo ama characters. Yumvuze mode pass ikomeye kwandika ijambo rirerire no kwandika ijambo ndome ugashiramo n'ama character ndetse n'ama symbol amwamwe. Ivyo bikaca bituma rero mode pass yawe iba stronger, komsa bitoroha kuyi crackinga egome. Ico nico novuga kugira ngo mwishobore kwikingira from izo attacks zo kuma social media. Ya Facebook nzobeka n'indi way bakoresha mu crackinga Facebook, bakoresheje phishing way. Ahangaha ni mu gihe bakoresheje brute force. Iyo bakoresheje phishing way na nyene zo ibereka. Murakoze.